TV Burundi, ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Reka mie ikaze umwigisha yatekanijwe n'umunsi utwigisha kino cigwa, turaguha ikaze. Haleluya! Wa Kristo, haleluya! Amen. Iki gihe nari ndakirindiranye gishika. Nari naragize impunyu n'agahinda numvise ko tuzoza hano. Canumva ngo tuzovuga Abisilamu badahari, birambabaza. Ariko maze kumva ngo bemeye ko tuvuga bahari, numva ndanezerewe. Kuko mu Kirundi baca umugani, hari amajambo akunda kuvuga ngo iyo ukuye ivunje umukecuru nturi mwereke aca kubarira ngo wari kumbyongera ubusa. Rero uyu muhazara nibaze ko abantu bari hano ntabwo bari bwigera umuhazara ukogwa n'abantu tumeze uko dufise imyaka nk'iyi wacu wa Islam. Icyo nobabwira coco ntibatangaze, kubera yuko ijambo rivuga uburizi ntibivuga ukuze. Ndazi amajambo baza kuvuga hano, baza kuvuga ngo batuzaniye abana, ndazi ko ari byo baza kuvuga. Ariko icyo nobabwira coco, umugabo si urucumu, umugabo ni ijambo. Kwa Kristo, haleluya, amen. Ure tugiye kurabira hamwe kugira ngo dufute amakosa yose guhera ku ntango gushika ku iherezo Abisilamu bavuze hano. Inkomoko rero y'ubukristo n'ubwisilamu. Ubwa mbere ho twagomba tuje mu mateka turebe Imana imaze kurema, yaremye Adamu. Imaze kurema Adamu, tubona ngo ico gihe ntabwo habaho iby'idini. Abantu bari bariho bitwa ngo
yagize ne irawuhezagira yarawuhezagiye iraweza yongera iraweza umunsi w'ikiruhuko urezwa kandi yarawuhezagiye aha habandanya havuga ngo ego ngo iraweza iraweza kuko ariwo imana yarukiye ko ibikorwa byayo byose ivyo yaramye kandi yakoze. urakoze cyane mu yandi majambo isabato n'umunsi w'ikiruhuko kandi uyu munsi ngo imana yarawuhezagiye yongera iraweza. ndashaka ngaha dutahurane bibiliya imaze kutwereka yuko umunsi w'ikiruhuko n'isabato n'umunsi ugira indwi. mbega korowani nayo yoba yemeza yuko umunsi w'ikiruhuko ari isabato? dusomere korowani takatifu 13 havuga ngo iki? Korowani takatifu 13 hari amajambo avuga ngo iki? Havuga ngo iki? bila shaka watangeka Mola wenu ni Mwenyezi Mungu imana yanyu n'umuremyi w'isi ambaye ameziumba mbingu na ardhi katika siku 6 yaremye isi n'ijuru mu minsi 6 kisha akatawala juu ya arshi yake hama ngo araheza ararongora ku nganji yiwe. rero imana nayo na korowani izibyemeza. imana yaremye mu minsi 6 ku munsi ugira indwi imana igirane iraruhuka. imana iraruhuka. mu yandi majambo gushika ngaha tubona yuko twisunze bibiliya na korowani umunsi w'ikiruhuko ni umunsi ugira indwi, mu yandi majambo n'umunsi w'isabato. ariko twashaka turabe mbega uyu munsi koko ni isabato? turabe yuko hariho ayandi majambo aza abitwemeza, tunarabe yuko mbega ni n'itegeko ry'imana. msomaji baba dusomere kuvayo 20 guhera ku murongo 8 gushika 11. hari amajambo avuga ngo aha wibuke kuziririza umunsi w'isabato wibuke kuziririza umunsi w'isabato minsi 6 z'ukore mu minsi 6 z'ukore abarekora mu bikorwa byawe byose abari uzokora mu bikorwa byawe ariko byose umunsi ugira indwi ariko ku munsi ugira indwi niwo sabato yanje Jehova Imana yawe. mu yandi majambo umunsi ugira indwi niyo sabato. cya kintu twashaka nicyo nshaka mwumve. umunsi w'ikiruhuko n'uyuhe? ni isabato. umunsi ugira indwi umunsi ugira indwi ni isabato kandi ni umunsi w'ikiruhuko. ariko umunsi ugira indwi ariko umunsi ugira indwi niwo sabato yanje. umunsi ugira indwi niyo sabato yanje. n'uhoraho imana bivuze Jehova Imana yawe. Jehova imana yawe ukagira igikorwa na kimwe ukora kuri wo. ntugire igikorwa na kimwe ukora kuri uwo munsi. yaba wewe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umukobwa wawe. ndashaka twumve ngaha umunsi w'ikiruhuko ukongera ukaba n'itegeko ry'imana twisunze kuvayo 20 igice 8 gushika 11 tubonye yuko umunsi w'isabato. mbega korowani nayo iraza yemeza ivyo yuko isabato ari umunsi w'ikiruhuko? msomaji baba ndashaka undabire muri korowani 10:3. Korowani 10:3 hari amajambo avuga ngo reka tubandanye muri korowani 4:47 turaba umunsi w'itegeko ko isabato ari itegeko ry'imana. Korowani 4:47 hari amajambo avuga ngo korowani 4:47 avuga ngo kitabu cha Korowani kinaimba kikisema ndio inaimba ikisema Korowani ndio msomaji naam korowani 4:47 havuga ngo iki? enye mliopewa kitabu mwebwe mwahawe igitabo aminini tuliyoteremsha ngo nimwemere ivyo byazanywe yanasadikisha yale yaliyokuwa nanyi wagiye bijya byeza byemeza ivyo mwari musanzwe mufise kabla hatujazigeuza nyuso zenu mbere yuko duhindukiza amaso yanyu tukazipeleka kisogoni ngo zikaraba inyuma amaso yanyu akaraba inyuma au kabla ya kuwalani cyangwa ngo imbere yuko tubavuma kama tulivyowalani watu walioharibu utukufu wa Jumamosi nk'uko havumwe abantu bononye ubweranda bw'isabato. amri ya Mwenyezi Mungu ngo itegeko ry'imana lazima kufanywa. amri ya Mwenyezi Mungu lazima kufanywa. itegeko ry'imana isabato ni ngombwa ngo ni rikurikizwe, ngombwa ngo ryubahirizwe. gushika ngaha ndashaka twumvikane, twamaze kubona yuko umunsi w'ikiruhuko ni isabato twisunze Bibiliya na korowani, kandi tumaze kubona yuko isabato atari uko ari n'umunsi w'ikiruhuko gusa, ariko ni n'itegeko ry'Imana. kandi twumvise ngo amri ya Mwenyezi Mungu lazima kufanywa. rero aha ndashaka twumve, inyuma yo kumva aya majambo ndashaka tubandanye turabe mbega kubera iki Imana yahisemo isabato ikawugira umunsi w'ikiruhuko ikongera ikabigira n'itegeko. Abongereza hari akantu bavuga ngo everything happens for a reason. mu yandi majambo ikintu cyose kiba ari impamvu. rero kugira ngo Imana itore umunsi w'isabato yongere inaweze inawugira itegeko, hariho impamvu. mbega iyo mpamvu yoba ari iyihe?
tugende muri Ezekiyeli 20:12 havuga ngo iki musomaji? amajambo avuga ngo Korani 20:12 havuga ngo iki? ikigeretseko Bahana n'amasabato yanje ngo mbaha amasabato yanje bari ikimenyetso hagati yanje nabo abe ikimenyetso hagati yanje nabo. Mu yandi majambo kibe ikimenyetso hagati y'Imana n'abantu bayo. ngo abe ikimenyetso hagati yanje nabo abe ikimenyetso hagati yanje nabo. ngo kugira ngo bamenye yuko ari jewe uhoraho mbeza. bamenye yuko ari jewe uhoraho mbeza. Mu yandi majambo hariho ikimenyetso Imana yashyizeho hagati y'abantu bayo nayo. Ndashaka mwumve aka kantu, ikimenyetso kiri n'isiguro gihambaye cyane. Uyu munsi iyo tubonye idarapo ry'igihugu cy'u Burundi tubona yuko ari ikimenyetso cy'igihugu cy'u Burundi, ari nayo mpamvu umuntu wese atubashye idarapo canke akarifata nabi amategeko y'igihugu ategerezwa kumuhana. No ngaha twumvise ngo isabato ni ikimenyetso hagati y'Imana n'abantu bayo, ari nayo mpamvu abantu batubashe itegeko canke ikimenyetso c'Imana hagati yabo nabo Imana nta nkeka itegerezwa kubahana. Ahombaza muti hariho abo yoba yarahanye kubera batakurikije ico. Musomaji na baba Korani tukufu indwi 163 gushika 165 haravuga ngo iki? Korani tukufu indwi 163 gushika 165. Na waulize habari za mji uliokuwa kando ya bahari wakivunja sabato. Bariko batubwira abantu batubahirije isabato. Wakivunja sabato Jumamosi ya mapumziko, ngo bononye umunsi w'ikiruhuko ariyo sabato. Na siku zisizokuwa za mapumziko hawakuwa. Kwa namna hiyo tuliwajaribu kwa sababu walikuwa wakifanya upotovu. 164 na kikundi katika yao walisema kwa nini wazi watu ambao tangu hapo Mwenyezi Mungu atawateketeza au atawaadhibu adhabu kali. Urakoze cyane. Bariko batubwira abantu muri kahise batubahirije itegeko ry'Imana, ngo abantu bose batubahirije itegeko ry'Imana Imana yagize yarabahanye. Rero si Korani gusa itwereka yuko abo bantu bahanywe, ariko no muri Bibiliya baratwereka abantu batubahirije itegeko ry'Imana ingaruka byabagizeko. Musomaji ndashaka dusomere Ezekiyeli 20:13 havuga ngo iki? Hari amajambo avuga ngo Ezekiyeli 20:13 havuga ngo iki? ariko ab'inzu ya Isirayeli baragararije bari mu bugaragwa bagendera mu mabwirizwa yanje, ntibagendeye mu mabwirizwa y'Imana, ariko bagaye ibyagezo byanje, kandi ari byo babeshaho, kandi ari byo bibabeshaho ubyitondeye, ngo bibeshaho ubyitondeye. kandi n'amasabato yanje barayaziruye rwose. nuko rero camaramaza ko ngiye kubasuka k'uburake bwanje. Imana yagaragaje yuko igiye kubahana kubera batagizene batubahirije itegeko ry'Imana. Mwibuke muri Korani twabonye ngo amri ya Mwenyezi Mungu lazima kufanywe. Rero no ngaha abanyesirayeli batubahirije isabato Imana yagizene yarabahanye. Mu yandi majambo tumaze kubona muri Korani no muri Bibiliya abantu bose batubahirije isabato nk'ikiruhuko kandi nk'itegeko ry'Imana yuko abo bantu bagizene bahanywe. Bega inyuma yo kubona yuko abantu batubahirije isabato bahanywe, abantu nabo bayubahirije boba hariho imigisha baronka. Ko twabonye mu itanguriro yuko Imana ntiyahezagiye uwo munsi gusa, ariko yaragizene yarawejeje. Dusomere turabe muri Yesaya 5:8 haravuga ngo 13-14. Hari amajambo avuga ngo tugiye kuraba abantu bubahirije isabato hariho umugisha baronka. Niwakura ikirenge cyangwa ntukandagira isabato, niyo utakura ikirenge cyangwa ntukandagira isabato, ukareka gukora ibyo wigombeye, ku munsi wanje wera, ariko ukita isabato umunsi w'umunezero, ukita isabato umunsi w'umunezero, umunsi wanje wera ukawita uw'icubahiro, umunsi wanje ukawita w'icubahiro, ukawubaha, ntukore ibyo ugomba ubwawe, wironderere gukora ibyawe, wirirwa mu bijandijandi by'ubusa, uzonezererwa jewe uhoraho. nuko uzonezererwa jewe uhoraho. Nanje nzoguha kugenda ujandagira ku mpinga z'imisozi yo mu gihugu. Igereze ngaho abantu bubahirije isabato
bama hariho imigisha baronka. Mwumve Imana yabemereye ko izobahezagira muri Yesaya 5:8-13. Ndashaka ngaha mwumvirize neza, ndiko ntanga amasomo yo muri Bibiliya no muri Korowani. Ndashaka abaja kuza ngaha bisunge ayo majambo babitwereke. Mu nyuma baraja kuza babwire ngo isabato yari y'Abanyesirayeli. Aha nshaka kubereka yuko isabato itigeze ihinduka. Kubera iki? Zaburi 89:3-4. Hari amajambo avuga ngo mu gitabo ca Zaburi 89:3-4 havuga ngo iki? Havuga ngo iki? Sinzova mu isezerano ryanje, sinzova mu isezerano ryanje. Ijambo ryavuye mu kanwa kanje, ngo ntizokwigera yivuguruza ku ijambo ryavuye mu kanwa kayo. Nyimba yaravuze ko isabato ari umunsi w'ikiruhuko, ntizokwigera yivuguruza, ariko isabato izokwama ari iki? Ari kiruhuko. Matayo 5:17. Msomaji na baba 5:17 havuga ngo iki? Matayo 5:17 hari amajambo. Aha turiko turaba yuko Imana ku majambo yavuze itazokwigera yivuguruza. Rero yaramaze kuvuga yuko isabato ari umunsi w'ikiruhuko, ntabwo ari ijuma. Tugiye kuraba ko Imana itivuguruza koko. Aha avuga ngo ego nimugire ngo naje gusenyura ibyagezwe, naje gusenyura ibyagezwe cyangwa amajambo y'abavugishwa n'Imana, amajambo y'abavugishwa n'Imana, naje kubisenyura, naje kubishitsa, ndababwira ukuri, ijuru n'isi bizoviraho, ijuru n'isi bizoviraho, akanyuguti na kamwe cyangwa n'akazatsa, akanyuguti na kazoba ku byagezwe, ego gushikaho byose bizoherahezwa. Mu yandi majambo, umuntu yoza avuga yuko isabato yavuyeho azoba ari umubeshi, kuko Yesu Kristo yavuze yuko umuntu azokurako na kamwe, ico gihe hariho umuvumo mugenewe, ariko yuko atana akanyuguti kazovako ku byagezwe, kandi isabato iri mu byagezwe 10 by'Imana. Tugiye kuraba mbega Yesu Kristo umwana w'Imana igihe yaza ngaha ku isi yararuhutse isabato. Luka 4:16 havuga ngo iki? Hari amajambo avuga ngo Luka 4:16. Tugiye kuraba yuko Yesu Kristo nawe umwana w'Imana yaruhutse isabato. Haravuga ngo iki? Nazareti yakuriye, yagiye Nazareti yakuriye umunsi w'isabato, injira mu isinagogi, uko yamenyereye ava hasi ngo asome, mu yandi majambo isabato karakamenyereye yuko ari umunsi wo kuja mu isabato kubera ari kiruhuko, akongera akaba n'itegeko ry'Imana. Rero Yesu Kristo nawe yararuhutse kubera ari itegeko ry'Imana. Ubu tugiye kurangiriza ngaha, mbega abamukurikiye intumwa ziwe nabo bararuhutse isabato? Turabire mu byakozwe n'intumwa igice cya 13:42. Hari amajambo avuga ngo bariko barasohoka, izo zari intumwa. Barabinginze ngo ayo majambo azavugwe no kw'isabato izoza, ayo majambo ngo azovugwe ni kw'isabato izoza, kubera bari bazi ko kw'isabato ariho bategeza guterana kubera ari itegeko ry'Imana. Ngo azovugwe no kw'isabato izoza, abari mu isinagogi, ego bamaze gusabagira, benshi mu Bayuda nabo n'abatoye idini yabo, bakubaha Imana, bakurikira Pawulo na Barunaba, ego nabo bayaga nabo, barabahanura ngo bashishikare kuguma mu buntu bw'Imana. Urakoze cyane. Mu yandi majambo, guhera mu irema kuri Adamu na Eva bubahiriza isabato, guca kubavugishwa n'Imana kuri Yesaya na Ezekiyeli baruhuka isabato, kandi twabonye yuko ari ikimenyetso ku bantu bubaha Imana. Na Yesu Kristo amaze kuza yaruhutse isabato kandi yari umwana w'Imana. Mu yandi majambo, umuntu wese yoza avuga ko isabato yahinduwe azoba ari umubeshi, kuko azoba avuguruje umwana w'Imana. Kandi bo kwitwaza ngo Yesu Kristo amaze kuduga, kumbure intumwa zarungikiwe mpemu yera yuko bo barahinduye bakaruhuka umunsi utariwo, ariko tubona yuko n'igihe mpemu yera amaze kurukira intumwa ngo babandanije baruhuka ku munsi w'isabato. Bariko barigisha ngo barabasabye muze mwongere mudusigurire ibyanditswe ku munsi w'isabato, kuko ari wo munsi Imana yari yaragenye nk'itegeko, kandi ukongera ukaba ikiruhuko aho bategerezwa kwiga ibyanditswe byera. Ndashaka umuntu wese yumvirize ukuri kw'ijambo ry'Imana, hama iki jambo ry'Imana rivuga tugikurikize. Mwibuke muri Korani twabonye ngo amri ya Mwenyezi Mungu lazima kufanywa. Eka mwese ndasabire iki, amani ya Mungu azidi kuwa juu yenu. Asante sana. Na wewe pia. Haya, kwa hiyo ni kwamba Waislamu na Wakristo, mada ambayo iko hapa kati ya Ijumaa na Sabato ni siku gani ambayo Mungu ameiweka ili watu wapumzike, na ndio siku ambayo Mungu ameiweka ili watu wamwabudie. Kwa hiyo hii
ndio iwe na amri. Kwa hiyo mada hii mmemsikiliza upande wa Kikristo. Acha nilete mwalimu wa Kiislamu ambaye naye pia atakuja kutuambia kipi ambacho kinajiri katika mada hii. Acha nimlete kwa ndugu yangu Nibo na Idrisa ili aje hapa kufikisha mada. Mbona unasema ya? Ndio maana anaanza kugundua sasa. Kwa hiyo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Abakristo haleluya. Haleluya. Kumenga mwabaye baki. Kubera isabato atari ya mwese no musi mwabaye baki. Abakristo bose ni bemera isabato. Ekada. Andaza abakatolika bagati mbe bashashe yaratevye badukure. Naje kabisa. Ndazi ga abakristo bavuga bati baba katolika ati naza badukure ka bagabo. Bene bamwe bitwa bakizwa siko bimeze. Yego. Niko bimeze. Mwari mavuyenga harangyoye cyane. Aravuze ati hagati y'umunsi w'isabato n'umunsi wa ijuma nuwe munsi w'itegeko mu Imana yashinze yo gusengera ko gusenga. Sico cigwaga wo kuruhukirako sino gusenga. Ariko mwarimu jewe ndagira amakenga. Imana yavuze yuko ujya mwarimu avuye aha idashobora kwivuguruza. Ni wabivuze kabisa. Si wabivuze? Acha dusomera mu Itanguriro 2 uherere rimwe. Kabiri rimwe aravuga ati avuga ngo iki? Ijuru n'isi binonosogwa kuremwa. Ijuru n'isi binonosogwa kuremwa. Bene ibirimo byose by'isinzi. Bene ibirimo byose by'isinzi. Ku munsi ugirindwi Imana inonosora ibikorwa byayo yakoze. Jameni iyo unonosoye uba wakoze nuba wakoze. Ariko abakristo mwagwaye hehe kwira. Imana iranonosoye. Jewe ndubatse inzu ndagenda size irangi napanze intebe nakoze sinakoze. Wakoze. Imana irangije kurema wagombire biki yahejeje. Imana yaremye iraheza hama kuri uwo munsi iragira gute? Iranonosora. N'uwagomba ikora iki kandi yari ihejeje. Imana ntabwo yigera iruha. Nyimba Imana y'abakirisi iruha ukuri ko siraruhuka. Jenzi ko umuntu aruhuka ruharusha. Jenda nzi ko Imana itagira gute? Itaruha. Acha aravuga ati Imana yararuhutse kandi Imana niyo kwivuguruza kabisa. Reka ndayibaze mbega Imana wo kwivuguruza 3:16 itangurira abanyere yase 3:16 kubasoma n'abandika inyandiko za Bibiliya. Ukuru ndamwigisha basomye mu Itanguriro simvayo. Ahantu hose ko wasomye kuko soza aho nyene. Aravuga ati avuga ngo iki? Aravuga ati yego kandi abarira uwo mugore. Imana ibwira uwo mugore ati nzogwiza ko bose umubabaro wawe ufise inda. Nzogwiza cyane umubabaro wawe ufise inda. Uzokwama ubyara abana ubabara. Uzokwama ubyara abana ugize gute? Ubabara. Iyo umugore w'abasabato ageze kubyara ku isabato ntababara. Usanga twenga agenda kubyara arafika ibisa birafashe. Iko bigenda. Imana ati wa mugore uzokwama ubyara umeze gute? Ubabara. Ko bataruka abagore b'abasabato ku isabato bageze kubyara. Komeza. Hari abana bavuga ati yego uzokwama ubyara abantu babara. Uzokwama ubyara abantu babara. Kandi umugabo wawe uzomuhoranira inyota. Oya bagira abagore baba ku isabato bagira abagabo baba inyota. Ku isabato baca babipamwo. Kandi nawe azokuganza. Kandi nawe azokuganza. Abagira baganzwa n'abagore nibyo. Era nawe cyarabagangije. Bashikanye cyagenzwe komeza. Arabana yaravuga ati abarira Adamu. Acabwira Adamu nawe ati ko wumviye umugore wawe ukarya ku giti nari narakubujije intuze ukigeko uzaniye ivu umuvumo uzokwama urya ibirivamwo ubiruhiye. Uzokwamurya ibirivamwo ubiruhiye. Unamusigaye ni mu ruhamu kujya. Ku isabato muca kuryama kubera iki kandi Imana yavuze ko muzorira kuruha. Ku isabato mu gito mwakuye
kubera iki mwari munzanye ayo majambo igituma nzanye aya majambo nashatse ndabereke nubwo bavuga ngo n'abasabato aba ntabwo ari abasabato aba ntabwo ari abasabato atari iteka mitwe gusa uti kubera iki kubera 16:29 kubera 16:29 aravuga hati avuga gwiki kubasoma n'abandika inyandiko za Bibiliya aravuga hati wiki laba jewe ati laba jewe uhoraho ko nabahaye isabato nico catumye mba ibyo kurya by'iminsi ingahe ibiri banzurindire nyimba atari iteka mitwe mwebwe uno munsi ngeze iminsi ibiri Imana yabahaye zivuye mu ijuru n'iziye kugira ngo muziririze isabato kuko Imana ivuze ko yatanze isabato itangana n'ingezi iminsi ingahe ibiri mwe mwabitoreye bivuye mu ijuru ari mufungura ibyarimwe aba n'abateka mitwe mwari mukwereka abateka mitwe aba n'abateka mitwe isabato yabananiye imaze kubananira ndakwa yari byagenze n'iherezo ryayo gusoma bandanye harabaranye bavuga hati wiki ibyo burya by'iminsi ibiri yego kuwa gatandatu umuntu wese naguma hari ninde wabwiye mubwe muhira aje gukora iki nimba muri abasabato itegeko ry'isabato ni muve muhira ko mwambaye amakoti meza mukagorora ninde wabwiye mubwe muhira muze hano aje gukora iki ngaha hano mwaje gukora iki arabananya akavuga hati komeza ntihagira umuntu ayegayega ku munsi ugirindwe isabato igeze no muri wese ntiwambara n'ikabutura wambaye waguma yuko urunda rukuriye nta n'ukwiyaganza mwe mwaje gukora iki hano kirazira no kuyegayenga ku isabato nicyo gituma nakubwiye ni sabato komeza 30 aravuga hati yego nuko kuwindwi abantu bararuhuka ninde yabwiye muje gusenga no kuririmba ku isabato no kuruhuka Imana ivuze ngo abantu bagira gute bararuhuka mwe mwaje gukora iki hano ninde yabwiye mutore mikro imba muri abasabato bukuri ande bagwanzirwa n'ibitabo ariko mwarimu aba ntabwo ari abasabato bukuri kada aba ntabwo ari abasabato bukuri kuko mubahawe isabato abani bari mu mbega Mana isabato wayihaye bande 3:16 kuvayo nyarutsa 3:14 mwarimu 16 haravuga hati ko basoma n'abandika inyandiko za Bibiliya 13 nahageze yego nuko abanyisirayeli baze baziririze isabato jamene bana abisirayeli bazanekana muri abisirayeli muribo abisirayeli muduzi intoki kerize intoki sabanyene sabisirayeli mbega Mana wabatubwiye ko bameze gute Yosuwa 2:12 aravuga hati ngo n'abisirayeli komeza intoki none muri abisirayeli komezayo duza 2:12 aravuga hati avuga ngo iki nuko rero 2:12 Yosuwa 2:12 aravuga hati basoma n'abanyarwanda za Bibiliya icyo nico gitumye abisirayeli badashobora bakabinjika ibitugu imbere yabo kuko abanyisirayeli bahindutse ibivume byunze intoki abisirayeli bahindutse ibivume byunze intoki b'abisirayeli kirimba aba bagabo bacitse ibivume uko isabato Imana yatanze ku Bisirayeli yarabananiye imaze kubananira Imana iragira gute irabavuma ubu nyene yasomye inyandiko zishi muri Korani yagiye muri Korani asoma 4:47 mwari musubirayo naho nyene ngene Imana yabagize 4:47 aravuga hati yego 4:47 ku izina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe nyarutsa aravuga hati yego nahagaze mwarimu emwe mwahawe igitabo nimwemera ibyo twamanuye byemeza ibyo mufise yego imbere yuko dukebanya mu maso hanyu yego hakaraba inyuma canke tukabavuma nkuko twavumye abantu bahemutse b'isabato mwababonye ab'Imana yavumye kubera abantu ahemutse ku isabato baza hano kizira n'ubu muvumo w'Imana uri kuri guma muhira muryame acara bo guteko ry'Imana ngo nibakarije mu ngiro iteko ry'Imana ryo kubavuma nyene riraja mu ngiro ni ngombwa ariko aratwenga jegera muri Korani mwarimu 7:63 nyaruza gira musore ufuti yashize ha 7 hamana mwigisha by'isabato 7:63 yego aravuga hati avuga ngo iki izina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe nahageze mwarimu nubabaze kuvyerekeye igisagara cyari ku nkengere y'ikiyaga ati nubabaze kuvyerekeye igisagara
baracari ku nkengera y'ikiyaga aho abantu bacu bonona isabato, aho abantu bacu bonona isabato. ku munsi w'isabato amafi yaza ari menshi, Ego naho ku munsi batagize isabato ntaboneke. ku munsi ngo batagize isabato amasamaki ntiyaboneka, mu munsi bagize isabato amasamaki baca bari menshi. Iki kiba kigaragaza ko ura Imana rugira byose, kuko yari yamaze kubona uburyarya mu mitima yabo. Baca bagenda impande y'ikiyaga bakimba ikinogo kugira ngo isamaki nzatsi kugwayo bazitore bukeye. Nabo ariko bameze Tubandanye. abapasitori agenda ku rushengero akambara ikoti neza agenda guca amafaranga, muganga acabwira abakirisitu batore ni muryame. Si uko mumeze? Komeza. Harabandanya hati uko niko twabagerageje, Ati uko niko twabagerageje kubera ubwononyi bwabo. kubera ubwononyi bw'aba bagabo. Ubwo bwononyi rero nkeneye kumenya, mbega Bibiliya ibyaba bakoze ku isabato by'ubwononyi urabizi canke ntubizi? Amosi 8:3 Amosi 8:3 yarutsa kubasoma inyandiko za Bibiliya. kuko hari ibintu bagiye bakora aba bita abasabato, ni ubwononyi gusa mw'isi, nta cyiza mwigeze muzana ku isabato. Amosi 8:3 nageze mwarimu. Ego kuri uwo munsi kuri uwo munsi indirimbo zo mu ngoro. kwanza icyambere ni nababwiye mugenda ku isabato kuririmba, bazurindire. Aca tubwira ngo Yesu akamenyero kiwe ngo yama yinjira mu isinagoga ku munsi w'isabato, ariko nta namwe Yesu yinjiye mu isinagogi ngo aririmbe. Yesu yatoye igitabo cya Yesu agira gute? arasoma. Yemeye twebwe n'umunsi twambaye umusigiti, hari utasenze Ekada si ku isabato twe twasenze. nta kuruhuka. Soma hiyo 8:3 Ego aravuga hati kuri uwo munsi kuri uwo munsi indirimbo zo mu ngoro indirimbo zo mu rushengero iwanyu mw'abadivemye zizohinduka umuborogo. uzoba uriko muraboroga ndabwiye muririmbe ku isabato. ni ku mwami uhoraho agize. Niko umwami uhoraho agize. imibyimba izoba myinshi ahantu hose, Imibyimba baririmbye izoba myinshi bazoyishibura hanze mu gacerere. kandi bazoyishurira hanze mu gacerere. nimwumve ibi yemwe abagomba gusiribanga abakene, Mwebwe ku isabato mugiye gusiribanga abakene si gusenga. no kumara imahazwa zo mu gihugu, mukavuga muti Mukavuga muti mbega imboneko z'uko zizoshika ryari, mbwa ati mboneko z'uko zizoshika ryari ngo tubone kwishorera amahonda, tubone kwishorera amahonda canke isabato, ngo canke isabato ngo tubone gutundurura ingano. mwe ku isabato mugiye kwiba amafaranga mu bakirisu bamuvugisha ukuri. gutundurura Mwe mugiye gusenga musenga iki? ngo tugure ngo dutunze ingero yitwa efa, ngo dutuvye ingero yitwa Eva tugwize shekeri, duhendanishe iminzane y'ibinyoma. mwe mugiye gukoresha iminzane y'ibinyoma ku isabato, nabwo mugiye gusenga. Kubera kimwe harimo abanyene bavuze ngo Yesu yinjira hehe? mw'isinagogi Yinjira mu isinagoga ku isabato. Yesu aca ababwira ngo iki? Yohana 5:17 Yohana 5:17 haravuga hati yarotsa kubasoma n'abandika inyandiko za Bibiliya. nuko rero murakeba umuntu ku isabato. Yohana 5:17 7:15 Yohana yarotsa 7:15 haravuga hati ndahageze. Abayuda batangara bati mbega uyu muntu yakuye ubwenge atigishijwe. maze Yesu arabishura ati hera 15 mwarimu 15 niho ndi. Yohana 7:15 yarotsa 15 Abayuda baratangara bati mbega uyu yakuye ubwenge atigishijwe. harabandanya hati somi 2 mwarimu Mose yabahaye gukebwa, ati Mose yabahaye gusiramurwa. Mugabo ikwavuye kuri Mose, ati iryo tegeko ryo gusiramurwa ryavuye kwa Mose kuri basogokuruza banyu, kandi murakeba umuntu ku isabato. Yesu yabwiye rero ugiye kubigisha gusiramura abantu ku isabato nta gusenga gusa. bakatagura kabisa. Genda mutara abasore banyu banasiramuye ku isabato, mugende mwasiramuye bangahe uno munsi? Nyina muri abanyakuru no munsi mwasiramuye bangahe? Bano uyu munsi Imana atayo kuruhuka, nta kuruhuka genda mwasiramure. Turavye benshi n'abasiramuye mu rushengero, mubasiramure niryo tegeko Yesu yagize gute? Yaraje kubigisha ku isabato. Niko bimeze. Ariko kubera badakunda yuko Yesu avuga ukuri, umbico bamukoreye nyene Yohana 5:15 yarutse 5:15 Yohana aravuga hati uno muntu aragenda gatatu mwarimu Yohana uno muntu aragenda abwira abayuda ko ari Yesu yamukijije. uno muntu aragenda abwira abayuda ko ari Yesu yamukijije. Nicyo cyatumye abayuda ari bo banyisirayeli bahama Yesu. Kubera iki? kuko yakoze ibyo ku isabato. kuko yakoze ibyo ku isabato Yesu arabwira ati data arakora kugeza n'ubu nanje
Yesu ndakora. mwabakirisi umegenda ku isabato mukore pana kuryama. Na Yesu yavuze ati data arakora kugeza n'ubu nanjye ngira gute Ndakora. icyo nicyo cyatumye abo basabato baca bashaka kwica nde. Arabana yavuga ati icyo cyo cyatumye abayuda aribo y'Isirayeli Yego. barushirizaho kurondera ingene bomwica kuko atakenyere mu isabato gusa ariko agatako kiti Imana ko ari se bwite. Bazugezaho mwarimu aba bashatse kwica Yesu kubera yakoze ku isabato. Umva bakunda abasilamu bakora ku isabato. Ega Yesu yari shehe. Erega mwarimu n'ibikorwa by'iterambere tubikora ku isabato. N'ibikorwa by'iterambere ari ku isabato kuko data Yesu yavuze ati data arakora kugeza n'ubu nanjye ngira gute ndakora. Nicyo gituma twebwe abayisilamu Imana yaciye idutoraniriza uwundi munsi natwe tubandanye dukora ibikorwa kuko na Yesu yagize gute yabyigishije twagiye mu maheburayo mwarimu. Gatandwi haravuga hati wiki haravuga hati kanindwi yongera Imana yongera gutoranya uwundi munsi. Imana yongeye gutoranya uwundi munsi ni wowe uyu. Reka ndakubwire rero Korani 6:2 umurongo wa mbere. 6:2 umurongo wa mbere havuga hati cya ku 9. 9 yego izina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe. Naam. Yemwe abemeye ntihategwa kamo k'isengesho ryo ku munsi w'ijuma. Imana ikivuga ati baramuka bateye akamo ku munsi wa ijuma. Nimunyaragase kuninahaza Uhoraho. Imana ikitubwira twebwe abayisilamu ati nimunyaruka yari gusenga. Munareke ibidandazwa. Uwo mwanya wo gusenga tureka n'ibidandazwa. Ibyo nivyo byiza kuri mwebwe iyo muba mwari mubizi. Ati ibyo nivyo byiza kuri mwebwe mugera iyo muba mubizi. Isengesho niryarangira twebwe ngo nitwarangiza gusenga muce mukwiragira mw'isi murondera ingabirano z'Uhoraho. duce dukwira mw'isi turondera ingabirano z'iki z'Uhoraho. uko Yesu yatubwiye ngo data arakora kugeza n'ubu nanjye no ku munsi w'ijuma turakora. Sasa gusenga hari ikirugo cyo gusenga mwarimu. Tesalonike wa mbere mwarimu 5:17 fanya haraka. 5:17 nahageze ugezeyo haravuga hati musenge ubudasiba. n'abadivemwe musenge ubudasiba ndabwe muruke musenge ku isabato gusa. Ikonje Bibiri iti musenge ubudasiba ndabwe muruhuke mwabanebwe ubwo n'ubunebwe twebwe mu gusenga Imana nta ropo padoropo nta kuruhuka. Twe dusenga misi yose 5 ku munsi kandi iyo misi yose turagenda gukora kuko na Yesu yavuze ati dukore. Abari kubera kimwe ari matara basabato aba ntibigeze abasabato ahubwo hari umukecuru witwa Rena White yabahenze. Rena White amaze kubahenda abazana ikintu twita Adventiste gisetieme juru kabisa. Bona bategeraje kuza kwa Yesu. Hari n'abo Yesu yabwiye ngo ntazigira barabaheze bisagara taragaruka. N'ubu bararindiriye amaso yaheze mu nzira. Rena White arabwira ngo akingera kinzigira mu kindi Yesu atanje mu 2000 mwaraye mukanura Yesu muramurindira murabura. Amatongo baragurisha. Amatongo murajya muragurisha ngo Yesu araje no mwarabuze kuko Adventiste kivuye muri advenire gutegereza. Mwarategereje murabura muca mushinga idini yitwa Adventiste kwisabato siya nyo. Kubera kimwe harimo aba ibyo barimo byose ari bibazo. Reka nibariziye n'umwe yabo y'umugore yitwa Rena White. Mbega Rena White aba Adventiste munsi w'indwi ibi batubwira n'iby'Imana cyane n'ibyande twagiye mu byanduka byo misi imeruka. Aravuga hati agiye cyane 79 igitabo cyabo nyene ikintu cy'ukuri jewe gusa ikintu cy'ukuri nabonye muri aba bagabo nuko Abadiventiste bo ku munsi w'indwi Abadiventiste bo munsi w'indwi bibereye munsi y'ibendera rya Satani. Aba bibereye munsi y'ibendera rya Shetani. Mbe muzo mbere ryari Twaye muze mu abasilamu aho muri ko mugokera ubusa yo ndiriyo. Rena White yarambye ko Abadiventiste munsi w'indwi mwibereye munsi y'ibendera rya Satani. Nicyo gituma mwe ibyirizwa ryanyu mubona ari bikuru ni ibyirizwa byo kwisabato gusa. Mwarimu acaranza aravuga ngo Imana ngo yatanze isabato kandi Imana ngo shaka kwivuguruza. Siko yavuze Yesu yavuze ati nesiraje gusangira ibyagezo cyangwa amajambo abugishwa n'Imana aje kuyashitsa. Ariko ugiye muri Mateyo 12 Yesu byabigenje ati haravuga hati acava ngo Yesu ngo yazirije isabato beshera Yesu twavuze turatwega. Muri icyo gihe Yesu aca mu mirima y'ingano ku isabato. Yesu yiciriye mu mirima y'ingano ku isabato. Abigishwa biwe bashonje abigishwa biwe bakubiswe n'inzara batangura kumyonza ingano barazihekenya. Baca batangura gusoroma ku isabato. Ugenda umukubite Yesu rero umbiriza abagenzi bakuru bace bavuga abafarisayo babibonye barabwira bati mbega abigishwa bawe ko bakora ikizira gukorwa ku isabato nawe arababaza ati Yesu arababaza ati
naho murasoma icyo Dawudi yakoze aho yari asonzanye n'abari kumwe nawe. Mwari muri bigeretse ngaho abani resitora ntibagenda ngo baje muri resitora baraja kurya mugari bemera wabitetse aba kwisabato muri resitora baraja kurya mugo wabitetse yakoze ikosa. Abareni waho dusanga waho ndi ifari nakundi capati basanga n'imiduga yabirahembesha kwisabato. Icyo bituma n'imiduga yanyirahembesha nabo dupangiye mwe tubariya kwisabato. Rero ibyo bintu byiteka mitwe Yesu yavuze ati datara ko rogeza n'ubu nanje ndakora. Nicyo bituma twebwe abasiramu nta musi umwe waropo uhari imisi yose n'ugusenga twongera dukora kabisa. Urugo rero nibaze gukeneye isabato byagenze abari mu bari hano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa islam takbir. Allahu akbar. Waislamu takbir. Naam, ni kwamba baada ya kusikia dakika 20 za Mwalimu Idrisa zimekwisha, na hivi tunakwenda upande wa pili ili waje kuleta mada. Wakizaleria amena. Namusi ibintu biraryoshe cyane. Reka rero tutekane gatoya dusubire mu kigwa. Ndasabye abantu muri ngaha baba abakristo baba abayisilamu ndabinginze mukurikirana ikigwa hanyuma mwibonere ingene ibintu bimeze kubera yuko jene nicaye hajya uyu mwarimu avuye ngaha Idrisa n'umwarimu vrema akomeye muri Islam. Nuko ndababajwe n'ingene akoresheje iminota 20 akananirwa kwinjira mu kigwa akaja mu bintu ngo by'abagore bavyara akaja mu bintu iki. Idrisa umbizi iki ngene kivuga ngo hagati y'isabato n'ijuma nuwuhe munsi w'ikiruhuko kandi ukaba itegeko ry'Imana. Ikintu umwe abarimu tuduga ngaha dukeneye kwerekana iki, erekana isabato ko ari itegeko ry'Imana, cyane werekane ijuma ko ari itegeko ry'Imana, cyane werekane yuko yaba isabato cyane ijuma nta tegeko ry'Imana. Ibyo nibyo dukeneye gusa. Mugabo wewe ibintu wagiyemo reka gusa ndahaca bimwe ndagufashe kubera yuko tumaze gukora imihazara myinshi na wewe umaze guhagarara kenshi wiga iki kigo cy'isabato. Mugomba bazwa no kubumenyi bwawe budatera imbere, yani mu mutwe kwiko udashobora guteza imbere ubumenyi bwawe ku kibazo cy'isabato. Umviriza ndabwire, umwigisha wanje yamye ngaha yasomye neza ibigabane byinshi byerekana yuko isabato ari umunsi w'ikiruhuko kandi ukaba itegeko ry'Imana. Jewe ubunyene mu mandangi w'ikigwa mu gusiga ikibazo ngaha musomaji Korani 2:65 iyo nini ubusobanuro nshambi ikibazo aba bashehe 1 2 3 4 5 mwese mucumviriza muze kunyishura. Soma na hakika muri kushajua soma ama ubusobanuro amajambo ndayagarukako. Haravuga ngo ubusobanuro na nyinyi bila shaka namwe atanyeka muri wacu wale waliopindukia mpaka katika siku ya sabato. Amaze kumenya babandi barenga imipaka ku munsi w'isabato, siku ya ibada. Okay. Umviriza bagomba dusigurira isabato icyari cyo muri ko muravyumva. Aho ni muri Korani ni kibazo ngomba mwarimu Idrisa n'abashehe bagenzi biwe. Endelea. Siku ya ibada, sabato ni siku ya ibada na mapumziko, na ni siku ya mapumziko. Geza ngaho siku ya Jumamosi, yani siku ya Jumamosi. Mwabisilamu Jumamosi ni gani? Abantu muzi Kiswahili Jumamosi ni gani? Si Samedi batubwiye ngo iyo Samedi yani Jumamosi ni siku ya ibada na ni siku ya mapumziko. Ariko uyu mwarimu Idrisa avuye ngaha yavuze ngo nta kiruhuko kibaho. None uyu numwigisha cyangwa n'umunyeshuri yaje gutangura mu bambere uko ibyo biri muri Korani yiwe. Ndabazwa n'umuntu yitwa shehe muri Islamu. Korani yiwe ikabivuga nkuko mugabo akaba ashobora kutabisoma akaza ngaho murumva ngo nta kiruhuko kibaho. Soma uwo murongo haruguru nyene aya majambo yenyewe pana ubusobanuro. Mwumvirize rero abantu barenze ikiruhuko ibara babonye. Soma na hakika mlikushajua ya wale miongoni mwenu kandi mwaramaze kumenya atanyeka bamwe muri mwebwe walioivunja sabato bishe isabato siku ya mapumziko. Nshaka kugenda bukebuke jasi nkeneye kuzana iremeranya ngaha. Nshaka abantu bose bari ngaha mu bigabane byose ngo masoma bagume bumva ikintu siku ya mapumziko. Turiko turajana
kuko ikigwa niko kivuga. Korani ivuze ngo atankeka mwaramaze kumenya bamwe muri mwebwe bishe isabato umunsi w'ikiruhuko siku ya mapumziko, siku ya mapumziko Jumamosi na tukawaambia abantu bishe ikiruhuko cy'umunsi w'isabato bagizwene kuweni manyani wadhalilifu, babwiye ngo ni mu binkende zigizene ziteye isoni zisuguritse. Abantu bose bakeneye kweza ubweranda bw'umunsi w'isabato twamaze kubona imigisha bazohabwa. Mugabo abishe ubweranda bw'umunsi w'isabato Korani ivuze ngo bazoba inkende zigizene. Muriteguye kuba inkende ziteye isoni? Murabyiteguriye? Ni Korani yanyu none murasoma Korani cyane n'ubuteka mutwe murimo. Iyi ni ibintu bibaze cyane. Uno munsi naje ngahambabaye kubera yuko umuntu nk'umushehe agahakana ngo hakuna siku ya mapumziko, kandi muri Korani yiwe hari bigabane birenga 10 byerekana yuko isabato ni siku ya mapumziko. Ivyo bintu birabaje cyane. Hanyuma rero aho nako ndamusigira ibibazo ngaha. Idrisa nibaza kuza ngaha ndaguha ikibazo, aya majambo niyo cyane siyo, vrai ou faux? Uko niwe yakwepa ndaza kugaruka ngaha. Reka roje mbandanye, hanyuma muri bimwe yavuze ngira ibintu nerekanye. Icya mbere yavuze ngo kubera iki tujya kuririmba ku munsi w'isabato mu makoraniro. Twamaze kubona yuko isabato ni umunsi wo gukorana kwera, ni umunsi wo gusenga. Kuririmba rero ni igikorwa kijyanye no gusenga. Nicyo gituma abantu bose basenga Imana mu kuri bateza kuyiririmbira. Ibyo n'abisilamu bavuga ngo wapi nta kuririmba. Umviriza, Korani yabo yerekana yuko abisilamu ba kera bavre ibintu bitaracangana bararirimba. Abakora bataririmba ni ibintu byabacanganiyeko. 1:5 Korani maherezo. Korani 1:5 hari amajambo avuga ngo na hata wale wazee wa zamani abatama n'abatamakazi ba kera kabla ya mambo kuharibika Uislamu ibintu bitaracangana wakiimba bararirimba. Aba imamu bataririmba ngo byagizene byarabacanganiyeko mugo kera bitaracangana ngo abatama n'abatamakazi b'abisilamu ba kera bararirimba bagashiramo n'imidiho amabiti 31 haravuga ngo mtume alifurahi na nyimbo hii na akawaachia watu waimbe katika beti. Umviriza ngo Muhammad ukiwarane hanyuma katika beti nizamo katika nyimbo hizi yari muri izo ndirimbo harimo usomye ngaho amarege, amazuki, amajazi, byose ngo byari muri izo ndirimbo ngo byaranezereye Muhammad. Hanyuma ngo acerekera abantu kugira bagirane kuririmba. Abana bango ngo apana kuririmba. Mwaje kwigisha cyane mwaje kurusha abantu mu mutwe ngaha. Korani yose tuyifise mu mutwe, ikintu cyose mu kwepa turi ngaha. Haleluya, amen. Hanyuma hari ikindi kintu umviriza ndababwire ngo Abisirayeli mu bugaragwa ngo bagingeze iminsi 2 sawa, batora manu y'iminsi 2 mu bugaragwa. Ngo none ngo no munsi ngo twebwe ngo twaronse iminsi 2. Umviriza, ejo twarafunguye n'uno munsi twafunguye, sivyo none ibyo byo kurya twabihawe n'Imana nkuko na biriya byava mu ijuru bivuye kwande ku Mana. Hanyuma rero utugira ikibazo ngo uno munsi turacyatora manu. Igihe Abisirayeli batora manu mu bugaragwa bari mu makambi y'impunzi mu bugaragwa, ahantu batarima, ahantu atamvura igwa, areza kintu na kimwe basoroma. Niho kwa kundi mu ntambara abantu bari mu makambi pamu na hashisere babazanira ibigori n'amakoto. Mu gihe intambara iheze baca basubira kurima. Niko byanagenze ku Bisirayeli. Yosuwa 5:12 haragaraka na muda musomaji. Bamaze kuva muri Bibiliya ntibavuye batora manu, soma n'ingoga. Yosuwa 5:12 haragajambo avuga ngo bamaze umunsi nyene bariye kuvyeze muri ico gihugu ntantu ntiyongera kuboneka. Abisirayeli bongera kubona manu kundi, bongeye kubona manu kundi. Ariko mwaka bakomeje kurya ivyeze muri ico gihugu cy'Ikanani. Bakomeje kurya ivyeze muri ico gihugu cy'Ikanani guhera kiya gihe manu ntiyagarutse uko bariko bararima Ikanani, bagumye bagira ibiharage n'amateke n'imiceri nk'ivyo natwe twari uno munsi. Manu ntiyagarutse. We nango abantu baje gutora manu no munsi turi mu bugaragwa. Koresha ubwenge yo muriko murigisha. Ivyo umviriza ndababwire, ivyo ni ibintu umuntu
tuvuge mu bantu bakuze ibintu byarenganye byumvikana rwose ahubwo yaciye avuga ngo isabato yari iy'abisirayeli gusa mugabo umusomyi umwigisha wanje yatanguye ngaha yasomye isomo ryo muri Mariko 2:7 nzakurigarukako nja ku bindi soma rirya somo turabe ku isabato yari iy'abisirayeli gusa soma amajambo avuga ngo Mariko 2:17 hari amajambo 2:7 haravuga ngo sotewe kubw'umuntu ego kandi arababwira ati isabato yabayeho kubw'umuntu banzuhagarare umurongo utubariye ngo isabato yabayeho kubw'umuntu ubuzi ko ari umuntu wese akirize ubuzi ko ari umuntu wese akirize none aba nibiki twabibonye Korani yavuze ngo n'inkende ziteye isoni si jewe mumbabarire kubera yuko tuvuze isabato yabayeho kubw'umuntu bisobanura ubuzi wese ko ari umuntu isabato yabayeho kubwiwe kira noneho rero muri Bibiliya hariho akantu k'ubwenge iyo bavuze ngo abantu bisiguri abambe abisirayeli bisigura iki 2023 guharura maherezo ningongana abisirayeli umbiriza abisirayeli yanditswe mu gihaburayo bisigura ngo abantu yani iyo bavuze ko ibintu byahawe abisirayeli mu yindi mvugo bisigura ko byahawe nico gituma amategeko 10 y'Imana yahawe abisirayeli none muti twese nituyubahiriza turi kumwe iteko rivuga ngo ntugasambane yahawe abisirayeli none uno munsi abantu bose bo kwisi ntubahiriza iryo tegeko Bibiliya dusoma yahawe abisirayeli none twese nituyemera igitabo cy'Imana Mata Yohana 4:22 ntujeyo havuga ngo mwebwe musenga icyo mutazi ariko twe dusenga icyo tuzi kuko agakiza gaturuka hehe mu bayuda nibo abantu bahawe iby'Imana hanyuma bikwira ku isi yose rero isabato yahawe abayuda cyangwa abisirayeli mu gihe barayo bisigura ngo abantu ibyo bindirisa navyo yarazi ndasabye mu ikaramu yandika uwo murongo ntawe yari bwumve ndabizi ntawe yari bwumve hanyuma rero genda shaka kuguma mu kigo ibyo ntabyo yari bwumve vrema nimunamurabe mu maso byaciye byicapa ndabyari bwumve genda ndashaka kugaruka mu kigwa mugabo imbere yuko nsozera nkeneye gukosora ubucafu yasize ngaha ngo Yesu ngo yagiye amyoza ingano ku munsi w'isabato ngo yari yagiye kwiba ingano Yesu yari kararengana n'abigishwa hanyuma bamyoza ingano mu murima barahekenya none ikibazo ndakubaza mbega ibyo bintu bakoze byari byemewe ntibyari byemewe ndabyerekane sindabyerekane gusubira mu byagezwe irukanga hariya igitabo cy'Abanyabyaha Yesu nta cyaha yakoze ibintu byemewe hari amajambo avuga ngo muri mwebwe ntihagira ushika mu ruzabibu rw'uwundi ntihagira umuntu aca mu ruzabibu rw'uwundi inzabibu ashobora kuzirira aho nyene inzabibu azirire aho nyene uko agomba agahaga ariko ntagire izo atekera mu cafise ntatekere kugira ngo yikorere sawa kandi ntihagira uca mu mahonda y'uwundi ashobora kumyoza utwo ahekenya tujyanye na Yesu n'abigishwa babikoze baramyoje utwo bahekenya gusa ariko ntashobora gushira umuhoro bigeze bazana imifuko ngo bapakire bimbure Bibiliya iremera yuko uciye mu mahonda cyangwa mu masaka cyangwa mu ngano wamyoza utwo uhekenya hanyuma ukarengana Yesu n'abigishwa nibyo bakoze nawe tuza kuvuga ngo bari bagiye kwiba ingano ku munsi w'isabato muramonera abigisha Bibiliya yarabyemera izina ry'Imana rihabwa icyubahiro izina ry'Imana rihabwa icyubahiro ni ukuvuga iki umwisilamu yiyemera aza guhagarara ngaha yerekana ati ijuma ni umunsi w'ikiruhuko kandi w'itegeko ry'Imana ndarahiye nihagira umuyisilamu muri abo bashehe hariho abavuye Tanzania harimo abavuye Kenya harimo n'abarundi nihagira umushehe umwe ahagarara akavuga ati agasoma amajambo avuga ngo ijuma ni umunsi w'ikiruhuko kandi ukaba itegeko ry'Imana ubu nyene jambo umuyisilamu ndabivuga abantu bose bumva kandi byose nisubirako bakabibura bazoba barabigisha b'ikinyoma kubera bigishije ngo ijuma ngo ni sikukuru ngo ni siku takatifu byerekane mu bitabo mubibuze n'akazi kanyu reka ndakwereka rero wa murongo batanga
n'umwarimu ngo yani ngo ijuma ngo n'umunsi uhambaye ngo w'ikiruhuko 62:9 mwumviriza hano handitse ijuma si ibintu byo kuruhuka soma musomaji Qur'ani 62:9 hari amajambo avuga ngo sawa Qur'ani nayo ikisema inasema nini tunyarutse n'umwanya tugomba dusome abantu baza ngo ijuma nabi mwigishije abisilamu urumva ngo ijuma ngo n'umunsi uhambaye mugo umviriza ibintu byanditse muri Qur'ani enye muri yabini mwebwe mwizeye cyariwe ko ajiri ya sala siku ya Ijumaa nimwahamagarwa n'umuhamagaro wo kujya gusenga ku munsi w'Ijumaa muce mugenda n'ingoga n'ingoga taja Mwenyezi Mungu muhimbaza Imana na cheni biashara muce muhagarika ibidandazwa hivi gukora ibyo bora kwenu ni byiza kuri mwebwe ikiwa mnajua hivi basi fanyeni mwaye mubizi nimubikore umviriza umurongo wo muri Qur'ani uvuze ngo mwebwe mw'abisilamu mwe nimwumva umuhamagaro wa Allahu Akbar ku munsi wa Ijuma muce muhagarika ibyashara muce mwirukanga guhimbaza Imana hanyuma ngo ni byiza nimwabikora gutyo ikibazo n'uwuhe munsi wo mu ndwi bumvise wa kibaru batatu bajyana n'iyindi minsi kandi ikindi bavuze ngo bace bahagarika iki ibyashara mu yandi majambo ni wari umunsi w'ikiruhuko kuko bari basanzwe bariko baradandaza bariko bararima none baciye bugara gatoya barasimba iminota 15 ne baciye bagaruka kudandaza uwo n'umunsi w'ikiruhuko reka mugonda guhonje mwari misabato muri Qur'ani yawe nyene kane 154 ubusobanuro umviriza isabato si ibyo byo kuja kuyayata soma hari amajambo avuga ngo Mwenyezi Mungu akaondoa mlima juu wana wa Israeli maelezo kani 154 muri yo nini nyene hari amajambo avuga ngo imeitwa wala sawa wasi anzi hapo hari umurongo hari karongo k'ikaramu siku ya sabato umviriza siku ya sabato yani Jumamosi yani samedi Jumamosi imeitwa sabat Kiarabu umviriza isabato Jumamosi mu Cyarabu yitwa sabat sawa Shabbat Kiyahudi mu Kiyahudi ni Shabbat Sabat Kiingereza mu Cyongereza na Sabato Kiswahili mu Kiswahili maana yake umviriza ibyo byose tuvuze maana yake ubusobanuro bwabyo mapumziko haleluya none mumbarize aba bashehe n'abasomyi n'abigisha cyane baje guteka imitwe jewe ibyo ndabisoma muri Qur'ani mwiyumvire namwe ibyo byanditse muri Qur'ani rero barambabaza cyane kuko kuva tanguye kwigisha mu misigiti ayo majambo nta munsi n'umwe arayigisha mwabisilamu mwe mumbari cyabona hano yahagaze avuga ngo nta munsi w'ikiruhuko baho mugo Qur'ani bunyene iramuseseye agafu muri 154 yuko isabato mu Cyarabu yitwa sabat mu Kiyahudi Shabbat mu Cyongereza Sabat mu Kiswahili Sabato maana yake mapumziko ni ibintu byumvikana n'uruyoya rw'avyumba muza kubisoma no muri Qur'ani y'ikirundi biranditse hanyuma rero twabonye yuko abantu bishi isabato kera barahanwe n'Imana umwigisha banje ngaha yabisiguye muri Ezekiel 20:13 Imana yatitanga ibyo kugira ngo bibinyigisho ku bantu bose bazobaho ntibaze basinatisha isabato subira muri Qur'ani jewe iyo ndiko nigisha isabato nkoresha kenshi Qur'ani kugira abo bashehe barehe kuza barahenda abantu urumva ngo oya nkoresha Qur'ani kuko Bibiliya yoyo irimo amasomo 102 avuga iby'isabato uharira aza kumva umwanya ndayadondagure yose 102 muri Qur'ani niyo nkoresha cyane ngira aba bagabo ntibaze ngaha guhenda abantu soma hajya nyine 65 kabiri 66 hari amajambo avuga ngo kwa hivyo hanyuma rero haruguru havuga ngo abahanwe abarenze isabato baciye bagira inkenda ziteye isoni 66 rero ngo kwa hivyo kubw'ivyo tukafanya hayo kuwa onyo ibyo bintu twaciye tubigira icyitegererezo cyangwa inyigisho kwa wale waliokuwa katika zama zao kuri abo bantu bariho muri ico gihe na waliokuja baada yao n'abantu bazoza muri kazoza na mawaidha kandi duca tubigira inyigisho ku bantu bose bubaha Imana bisigura iki abantu bariho muri kiriya gihe bahawe iteko ryo kwirinda gusuzugura isabato n'abazoza muri kazoza hamwe n'abantu bose bubaha iki Imana niyo mpamvu kwa isabato no gusuzugura isabato n'ubugarariji kandi
kandi umuntu wese yagaragaje amategeko y'Imana azohanwa n'Imana ku munsi w'urubanza. Niyo mpamvu nabwiye abayisilamu yuko atamurongo n'umwe muri Bibiliya cyangwa muri Korani uhakana isabato ngo werekane yuko ijuma ari uwo munsi w'ikiruhuko. Yaciye abeshera Yesu. Haleluya! Yaciye abeshera Yesu ngo yarakuye isabato ngo yarakoze ku isabato. Yesu yakijije umuntu. Gukiza umuntu n'igikorwa kimwe mu kijanye no gusenga. Uko si kwica isabato. Ahubwo Korani, Deori Korani 345. Tumviriza ko Yesu yakuye isabato n'ingoga hamba muri tumu. Umviriza Yesu. Abantu babeshera Yesu. Soma. Hari amajambo avuga ngo Yesu arika 40. Sigaranye umunota umwe. Abantu babeshera Yesu ngo yakuye isabato. Iyo Korani itwereka yuko Yesu mu minsi 40 yamaranye n'abigishwa ntiyigeze ahirahira ngo akureho mugeranda bw'umunsi w'isabato. Bisigura ngo Yesu isabato yayisanzeho arayubahiriza kandi n'inyuma yiwe bakomeje kuyubahiriza kandi abantu bose bubaha Imana bazokomeza kubahiriza isabato gushika ibihe byose. Ndasubiyemo umwisilamu yiyemera aza kuzana inyandiko yerekana yuko ijuma riteko ry'Imana cyangwa umuyisilamu bari buze bace baza tubabatize. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen. Allah, Waislamu ni kwamba wewe unaambia Waislamu takbir. Sheikh Jogori juzi jana alikwambia kwamba wewe ukiwaambia Waislamu takbiri hawawezi kukuitikia kwa sababu kinywa chako si kitakatifu. Lakini mimi nikisema au Muislamu hebu tizama Waislamu takbir. Kwa kuwa mimi ni mtakatifu, kinywa changu ni kitakatifu, wanaitika. Na kwa kuwa niko mtakatifu, sikiliza Wakristo, haleluya, wanaitika Waislamu takbir. Allahu akbar. Hapa ni raha kwenda mbele. Musa Vedaste, unasemaje dakika 20? Tufanye Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hashimagizwe uhoraho muremyi w'ijuru n'isi, imigisha imhezagiro bije kumutuma Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanezerewe cyane gushikanaho muri cyo mvuga kuri kujya muvandimwe avuye ngaha ahavuze ati ikinahereje ko kuri twamwereka wahantu ko ijuma ari itegeko waca bumuki aca bumisilamu. Nico kinahereje ko banzo tuzuri kurancanga wewe Peter we n'abantu yaje kugira ngo anyopfise satani ce ngagahe akamutangura akazi kawe. Nagomba mubwire nimba ushaka umurongo werekana yuko ijuma ari kiruhuko ku itego ry'Imana uca umwisilamu, nagomba kubwira tuza ku birongo 100%. Uti kubera iki? Subiramo inyandiko 62 umurongo w'icera wari wataze wenyene ndayigusobanure neza nce nimanukira subire kurya byose waciye. Twagiye mwari 62 19 62 umurongo w'icenda Qur'an a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Haravuga ati avango iki mwabemeye umviriza Uhoraho ni bamwe bavumwe n'Uhoraho Allah. Ibyabivume by'Abanyisirayeli byavumwa n'Uhoraho akanabashapurira n'abandi b'isabato bahinduye ibikende. Abandi b'isabato bahinduye ibikende niki? N'abatakambira ibigirwamana. N'abandi basenga ubutatu. Abandi bahindura ibigurube. Abo nibo bazoba mu bibanza bibi gusumba kuko bazimiye cyane inzira y'ukuri. Imana ikivuga iti inyuma kubahindura ibikende abandi ndabahindura ibiki ibigurube. Mbega Yesu we abo bantu wari ubazi 7:6 Matayo ati ndabazi kabisa ibyo bibwana n'ibiki byose biragendera 7:6 Matayo 7:6 Matayo 7:6 Matayo si jewe oya si jewe ni twagi haravuga hati avango iti ibyera by'Imana rero bakwa ko biyita Abanyisirayeli ataribo nukuri kw'Imana mushake mu basaba amakaranga muntu yabo yanditse ko ikora abarundi abo mu Gatumba abo mu Kinama abahe warashima n'undi ayizi karanga muntu yiwe niyo mu Burundi
mugana w'icamano umunyisirayeli wo mu muhemu Imana ikimuhindura ikigurube ibahindura n'inkende ni namba zo kuba abazungu badutuga ngo turi inkende kubera ko bamaze mushikino zaratorotse muri Isirayeli tinzira mu Burundi twagiye mwari ati byera by'Imana ni mukabihimbwa Yesu acaraga kubita ibigurube acabita ku ibyera by'Imana ni mukabihe ibimbwa kandi ni maragata zanyu imuziterera ingurube mukaziterera ingurube zashize ngaha mu Burundi acaraza asoma guharura 23 umurongo wa mbere atudasaba ko turi inkende Imana duhinduye inkende ngo kubera ngo abanyisirayeli ngo baba ngo bisobanurwa abantu wewe ubu Isirayeli bifite isobanuro zitandukanye nimba wasobanuye kuba abantu ugaca wishira muri ico kibanza abasigaye kari ibikoko meguraza impamvu 3 itanguriro maherezo umvirize nawe uci uri kubanyisirayeli 3 itanguriro maherezo 3 itanguriro maherezo aravuga mwarimu hati isoro ya Isirayeli gira kabiri Isirayeli ngo risobanurwa ngo kunigana n'Imana aba bama banigana n'Imana ivy'Imana ivuze bagacaza baranigana nayo bayipinga ikintu cya mbere bayipinze ko nikihe gucuri nimba 2-6 kuisa gucuri nimba 2-6 umviriza Imana ivuga ikintu mwege muce mugira gute muce mugipinga kumbe mwege munigana n'Imana nimavye murabanyisirayeli ibi biri tugiye ko Isirayeli bisobanura kunigana n'Imana ugiye gusoma inyandiko ivuga yuko banayiteye kanci benda kuyiniga gushikana naho Imana ngo ibasabire imigisha bayinize iyo Mana yabo abanyisirayeli mwege muri kigerageza twagiye mari gucura intimba 2-6 ibiri byo maniganye nayo gucura intimba 2-6 aravuga ati yasanganguye ahantu hiwe umviriza Imana yasanganguye ahantu hayo yashikuye ihema ryiwe nk'ahari umutara mu murima yasanganguye ahantu hiwe h'ikoraniro uhoraho muremyi w'ijuru n'isi yatumye iki iminsi mikuru imwe za Noeli za Bonane yatumye iminsi mikuru n'amasabato byibagirana waislamu takibiri Allahu akbar Imana yibagiza amasabato ababaje kutuzurira kabotse abo bazura kabotse muri banzura kabotse Imana itwibagiza mwege muce mubizura Imana yabitwibagije kubera iki Hosea 2 mwarimu 10 Hosea 2:10 impamvu Imana yatwibagije amasabato nuko yari yabashiriyeho n'ikigeragezo itanga amategeko runaka abanyisirayeli arabananira amaze kubananira ikibahindura undi munsi ari wo wuyu mwarimu yabisomye kane indwi abayiburayi uwo munsi n'ubu turawukeneye uwo munsi muze mutubwire noneho ngira ngaragariza ibiteye isoni byiwe imbere y'ubuzure bwiwe tuza nanje ngomba ngaragariza ibiteye isoni imbere y'ubuzure bwiwe ngomba ndabizana nta numwe azomurokora ngo amunkure mu kuboko nzomuca kubitwengo n'iminsi mikuru yaziririza nzoemwe ahantu hose azoca bazogenda baramutwenga na ya minsi mikuru yiwe yaziririza imboneko z'amezi n'ayo masabato ateye isoni ibyo bintu bizira hamwe n'iyo minsi mikuru yose yashinzwe ibyo byose Imana izobigera ko gatwenga kandi kimarime zoririka imizabibu yiwe n'imisi ukoni yiwe cyabiri mabomugenda mugaturamo kamwe Imana izobiririka ati izi n'impera zanje nahawe n'abuzure banje ati nuko ibyo byose ngenda bihindura ishambanyo byonwe byose bizokonwa n'ibikoko byo mw'ishamba igereze ngaho mwari Imana irakubwiye impamvu munigana yuko mugwa muzura kaboze 13 Yesaya hanyuma cemano Yesaya 13 ati yasanga Yesaya 1:13 nyaruka mwarimu Yesaya 1:13 na akidame isikia hiyo Yesaya 1:13 inasema hivi nimukongere kushikanira amashikanwa atagira ikimazi Imana yaboti nimukongere gushikanira amashikanwa atagira ikimazi imibavu nigisesema kuri jewe Imana igomba itange ibintu bisesema kuri yo hanyuma abana bacu bazara bya bintu bisesema bayigarukana imbere y'Imana n'abantu bubaha Imana imboneko z'amezi igisesema kuri jewe natengene birasesema Imana amasabato mwishimira igisesema kuri jewe natengene n'ibisesema by'ibisesema Imana mubizana gute muzana ibintu bisesema Imana mukabizana imbere y'abantu kweri ahubwo uranarinda kabisa barubaho
impamvu nari Imana yabigize ibisesema nuko byari byabananiye. Impamvu byari byabananiye niye mwarimu Lewi 2:3-2. Abalewi 2:3-2 tugomba tugere ku kigwa nyezina kabisa. Ndavuye ku bucafu bwe wari yasize ngaha nje ku kigwa nyezina. Abalewi 3:2 2:3-2 bene turuwa trande. Naam. Haravuga hati uwo munsi uzubabera isabato yo kuruhuka bihebuje. Isabato kuruka bihebuje. Muze muwibabazeko iryo nitego ryijanye n'isabato. Muze mwitondera iyo sabato yanyu. Kandi muze muyitondera iyo sabato yanyu muhereye ku mugoroba w'umunsi ugira icenda uko kwezi igereze ngaho ucutanga utubwira iyo sabato ku munsi ugira icenda muzotangura kugira kwibabarizako. Iyo sabato muyitangura ryari nayo muyitangura ryari 2:5 rimwe Abalewi nyene banzi y'umunsi w'indwi ni nyinshi nesa amasabato 2:5 mwamsi urabarira Mose ku musozi Sinayi ati amubwira ngo iki barira Abisirayeli bwira abanyisirayeli yuko nibashika mu gihugu nzobaha ico gihugu kize kigira ikiruhuko nk'isabato bazogira ikiruhuko nk'isabato cyo kunyubaha je Uhoraho. Muze murime mu ndimiro zanyu imyaka 6 mutubwire abasabato bo ngaha mu Burundi ni hehe murima mu ndimiro imyaka 6 kandi muri iyo myaka 6 abariyo muzotuturemo imizabibu yanyu mwamura imizabibu yanyu ariko umwaka ugira indwi uzubera igihugu nk'isabato yo kuruhuka bihebuje nk'isabato yo kunyubaha je Uhoraho. Bakristo muri ngaha muvugisha ukuri murabana n'abasabato ni ryari murabona umusabato yari n'imyaka 6 kumwaka ugira indwi bagaca bareka kurima bagaca kurya ibyo bari n'imyaka 6 bakamara umwaka wose baryamye hariho murabona ngaha mu Burundi aba n'abafeke abasaba originale Imana kibigira ibisesema acaraza aguma tubwira iby'isabato. Impamvu isabato muyikura 13 byakozwe n'intumwa 13 ari impamvu muyikunda mwebwe 16 byakozwe n'intumwa aba barakunda isabato hari impamvu muyikunda 13 kubera ko Paulo acaza akayibandanya yigirira ibyiwe nabo muyotereka tugere tumyigane Paulo kwiyo sabato usanga ari ceruvuyu ati ku munsi w'isabato impamvu bayikunda ngo turengere irembo ry'igisagara tubona barenze irembo ry'igisagara mu gisabato originale batavaho bari nawe uri muri toilette wakumayo baja ku ruzi tukeka ko ahabaye hahora hasengerwa. Turicara tuyaga n'abagore umviriza ibyo bigiye ku isabato bayaga n'abagore tuyagira n'abagore bakoraniye batangura kwirehereza ku isabato nabiri bameja umugore umwe yitwa Rudiya umudandaza w'impunzi baba ni bose butagibi Allah akbar isabato nabiri bari bajanye Imana yagomba kugira ibisese bo bigiye kwirehereza gusa nabi baba bagiye kuresha birekitse senga umudasi ku isabato nawe wicaranye ni bebe arikateri 3 lemwe 10 kuvayo